pardon ku bantu baba papa ariko nibaza ko atamupapa yoshobora kwidoga ndiko ndavuga umupapa umugabo yoshobora kwidoga ngo urumva ngo sanze umugore we atari vierge yego mu gihe nawe azi inzugi yasituye pe ahubwo n'abahungu mu gituma bavuga yuko abakobwa bo benshi batakimeze neza barabizi nabo barazi ibyo bamaze gukora rero kubera ya liberté nakubwira biragoye yuko uwo mwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bagishusha amaraso ukuraho sivyo bamarana ico gihe bataraborda iyo sujet abana nako ndakubwira bashabaza kwira envie nabo yo kwipratika bumva uko bimeze bumve sivyo bumva uko bimeze sivyo yuko hariho n'abapapa canke abasaza bariko barononera ingo zaba bajene abahungu nabo ndabata kwa makosa gose nimba afise abo ba ex bose bakaba bararyamanye muri kuvuga amaheru yakura hehe ugaza mwiriwe ntibayamonone uyakura he pe nimba afise abo ba ex bose bakaba bararyamanye bona ushobora kuronka inzira yo kuronka amafaranga neza anyaruka utarushe hama iyo nzira ngo uyireke si wonyene fana abandi bandi ndafana chance kubera ko mbonye umukobwa d'abord je suis fière yiwe kabisa umwana ukaca umupangira 16 ans ivyo nagiye gukora n'ibiki iyo liberté umuhaye akiri umwana nk'uko neza kuza kuvyarika indwara ibintu byinshi urabizi bishobora kuba bishobora gushika biyumvira no kuba abagabo babo muri kazoza tukata amakosa ku bakobwa ni nabo bantu bakoresha n'ibandi baravyikorana wowe rero nyimba utamucikanira hashaka arasubira inyuma kwa ex wiwe ahubwo je navuga ati nimiyakira kuko namwe murazi ibintu mwakoze ava none ko turiko turavuga ngo tusanga ngo umega amakosa menshi turiko tuyata ku bakobwa canke ku bagore mbega abagabo nabo wocumbira igituma nabo bafise ihe ngorane abagore babo bafise ihe ngorane ko baca bahava bakagenda kurondera utwana tukiri duto ndabaramukije cyane bakunzi ba Burundi aho muri hose nibaza kumeze neza kuno musuri hejuru nandi mahigwe twongewe n'ubuntu bw'Imana Imana yongeye kuduhundi munsi nico gituma dushima Imana tubanza tukanayishimira cyane tubanza kubaza ko mukomeye kuko mudakomeye natwe tuba tutameze neza iyo mukomeye rero twese tuba tumeze fresh sana kunshuro igira kabiri ndabazanira uwundi muntu aje kuciyagira ibintu bigiye bitandukanye novuga ko numujene wa entrepreneur benshi muramuzi bo kuri Burundi nibaza ko byinshi araza kubituganira reka tumwakire acigirwa ko yidondora abantu bashasha babonetse cyagihe nyuma yanyu turabakire cyane urakoze cyane Burundi singunze kukuvuga mu izina umva ndakubonye mbabonye Burundi aza kumbabarira rero sinza ndakuvuga mu izina bon bashasha nitwa Nina Merveille yego kandi ndi n'umujournaliste muri Yaganawe TV je mugenda muyikurikirane bashasha cyane gose umujournaliste kuri Yaganawe TV kandi abikora neza kandi ntibaze ngo abari ubu ntabwo ari babandi bacirondeza aranakomeye cyane musanze ninarayibonye mwa bino bintu kumenga urambeshe gose none uri cirondeza usango 7 imeze neza irikiripanga neza reka tubivuguka ni kubera nyene umuntu hashaka gushika atabara hashika nkuko abyipfuza kandi tuba tubona bimeze neza kandi ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera shobora ntabibona ico gihe rero umugani bawuca mu gihe umuntu atabari karibona neza akaguma akwepa nimyo ntumbero rero tuguma tumugarukana cyane tuyagire bimwe mu bintu bigiye bitandukanye novuga ko numwigeme ari mu bintu bya journalism aho benshi bakunda kubacira imanza ziba zigiye zitandukanye ngo umwigeme agiye mwa bino bintu ngo bica bigenda uko ariko bamaze imyaka myinshi cyane mwa bino bintu ariko ntacyo turabona nibaza ko ari kabyitwaramo neza zaraza Wasanga nakomeye. Wasanga nakomeye. Mu bisanzwe bino bintu hari ukuntu abantu bakunda gucira imanza abakobwa ndetse no mu muryango. Rekasha Burundi reka byihorere.
urazi ngaha intambara twagwanye ariko byaraheze rega umuntu bisifi yuko mwereka yuko wowe uri determine n'ibintu byawe cyane gose undi ndabirimwo vuga hama uhetse abantu bagiye baca bakunda kubiheba je sinzi ubu bijemo kubera iki uba wavyumvire d'abord kibizamo hari ibintu ujemwo uvuga ati je suis sûr bazomvuga pe kandi bazonyareta ariko jewe nyimba ndi determine namaze kuvuga ati jewe bino bintu ndabishaka kubikora ndabigenza uko none kito di yuko nyimba nakavyagenze kujya je bica bigenda ku abantu tuba dutandukanye ariko bidushikira bari bimwe presque bimwe akantu kumve ako kandi ko menga sinagatahura neza abari presque bimwe ariko la façon bivanye n'intego yawe bivanye na objectif yawe bikumenya kubijera sivyo nta kandi kamwe ukongeraga oya bavuga gute umwana aciye ubwenge mvira mu nduru abantu turi kumwe cyo kimwe n'abantu abakinyi b'amafilme donc abantu bose bari kuri réseaux sociaux donc bose barabavuga ukutariko je barabadekuraje batwimvira ukutariko pe ariko umuntu wese ni cyane kwikoti y'abakobwa cyane gusa we navyenyebeye ko birahera Chini bazinye abantu bariko barabitahura tuko turagerageza kubigira akazi erega iyo babikubwira yo gacu bihagarika burya hari akantu kamwe abantu batari kumenya ariko kubera ko umuntu aca avuga ati reka mpagarare ku kintu nkunda je nije nzomenya ukuntu nitwara wundi uko gacu usanga bya bintu abantu bariko barabitahura abantu bariko barabikunda bivanye nuko umuntu abyitwara ko na cyane ibintu byacu babikenewe indero hama indero tuheje kuyironka abantu bagaca badukunda uko na cyane nkunda kubivuga ata abantu nta buzima ni nyinshi ihaciye tuvuganye ku kintu cy'amafilme yo mu Burundi na cyane karico nkunda kuvuga cyane nk'umufana wa filme mu Burundi umwe mu bantu bakurikirana filme y'indundi ku mpande zose nibaze ko filme yo Burundi iri kiragenda neza uri kuraraba muri cagiye cabamugisha n'ibindi igihe mperuka ngana narabivuze naravuze ati ni kuvuga ni ntambwe ikomeye cyane uko turabona mu Burundi erega ibintu kuvuga yuko natwe mu Burundi twarafashe imbona kazoza turavuga ati hari ibintu tuzoshikako 2040 donc nyimba ari byo tuzoshikako 2040 kuvuga ko ejo tuzoca tuvuga twabishitseko ni buke sivyo kandi turiko turabona yuko muri filme ndundi ibintu biko biragenda neza kandi tuzogera ahantu avec na courage abantu bariko barabishama ingufu cyane novuga nka Soro vraiment arakora cyane mani muhezagire rwose n'undi dufise Soro arakora cyane n'abandi barakora ngira usanga uri umufana cyane wa Soro ndamufana gose gusa si wonyine fan abandi ni bandi ndafana chance kubera ko mbonye umukobwa d'abord je suis fier yiwe kabisa chance ndamufana arundi muntu anjohera gose laki ani benshi wowe uri umufana wa Ferrouge gose cyane ahubwo mutunyarukirize mu dutemoje simbona ibintu muri mbo ubiri muri pause gatoya kubera ko iriko irategurwa okay kubera ko bisaba umwanya muremure kubitegura murabona ni seri rero ngira mu minsi z'abarabatamwo ababijejwe biriko biratunganya ariko bidasigura ko muri Burundi Film Academy filme zica zihagarara ziguma zihari lendi hari izosohoka y'umukobwa araho yitwa Rina muri Burundi Film Academy urumva ko ibikorwa biriko biragenda neza yego tutuvuganye ibintu rero biba bigiye bitandukanye ndetse turakora live ibyo twagiye tuvuga ubu rero turashobora kuvuga ku kintu nyamukuru kiba cyatuzinduye na cyane ko babigoye mbo kino gihe ibintu bigenda bihindagurika tuko turaraba imico y'ubu n'imico ya kera bigenda bihindagurika cyane ariko bidasigura ko dutakaranga ku Burundi kera hari ibintu bakunda kugira mu ngo abavyeyi ndetse impanuro baha abana bazitwa impanuro zo kuziga ariko gushika no munsi tuko turabona umenga ntibiriko biragenda nka kera aho abantu benshi basigaye bicara bakiyumvira ati mbe twokurahe umuntu ari vierge kuko hari ibikorwa bimwe umuntu ari vierge ashobora gufasha kenshi umuntu ari vierge kenshi hari gihe abantu umuti wo gushobora gukiza ikintu runaka kuko kera bagiye babivuga yes rero
tukaba tuko turabona byarahindutse ubumenga ibyo bintu menga ntibigihari. Turibaza ati akarangamutima ko gatuma umukobwa aba afata indero yo kwifata akigumya kuko ari benshi bamaze kubiha ka televe purusa abandi bakabiha 90% y'abantu baja ku bagabo bagasanga benshi ntabwo baba barifashe. Tubivuga sinzi biva kuki kino gihe bimeze gute ko ikiyosije kwana akona kantu burya ni kintu gishobora kuba iyo sije gituma ndayizanye nina uno musi ingo nyinshi ziko zirasambugwa n'aba ex kubera iki hari umu ex bagiranye ibihe byiza. Uno musi abagabo benshi bariko barava ku buzi bahwereye barusha akanyari gawe bariko baradandaza bigace rero bishika umuntu yarushe yakubititse umugore ntashobore kumutahura kuko afise ahantu yirefera ikintu bitwa arafise ahantu arafise reference. Okay bon ndabyumva kandi ni nabyo tubayemo. Bon d'abord nakira byari biriho abantu bose ntibagenda bakimeze neza sivyo ariko buruvuga yuko bitari bigwiriye kuko turabibona yuko no mu migirwa bagira yo kugenda mu gatondo babyitwa gute kugenesha ubya ntabyonzi bagenda kuraba umukobwa mu gatondo abavyeyi biwe uretse ko umuhungu baca bamuha umukenke bagiye bamuha zerekana neza yuko mwana wanyu karabaye umva na kera byari biriho ariko ibintu byose je nama mvuga ati ni remix sivyo kandi remix ni usanga iryoshe ubishaka kuvuga ko atabishasha nabishasha biriko biraba nabishasha biriko biraba ibintu byahinduye gusa la façon biba biriko birakogwamo and then kera hari kera ariko ubu on évolue kandi liberté ni nyinshi sivyo tuko turabona abana b'abakobwa baheza d'abord amashuri hakiri kare ça c'est kera abo bavyeyi bacu wumva ebana bariga kandi amashuri ya kera yaragoye kugira urenge 6e mibara yasaba kuba asha waheza wa asha kadugura incuro 10 a plus rero na yandero babaha yo kuziko yaci bafasha kandi nuko kuntu wavuga ati faut que ntazomara amazi umuvyeyi wanje ngo bazomuhe agakenke kagize bya bintu birasarishije gose ko n'umuvyeyi arabimenye rego ubu aje bashaka kubaza ati mbega byari bimeze neza ati peut-être byari bimeze neza kuko umuhungu ntibagaruka ngo babigira abavyeyi biwe museba iga uvuga ati iga nico carimwe mu bituma umukobwa yoshobora kwikingira akirinda kavuga ati abavyeyi banje ntibazobone ko nari narataye indero sivyo ubu none uwo mugigo uracaba gikorwa ngira niho byatumye ibyo bintu bitagira uburemere ubwo ivyo bintu nta gaciro babihaye sivyo ariko kera urumva yuko umuntu yashobora umukobwa yashobora kwirinda kubera nico kubera afise ubwoba bwo kumara amazi umuryango cyane gose nariko ndavuga ku kintu ca liberté ubu hari liberté ikintu c'amashuri nakivuze ko baheza kwiga bakuze kandi bakuze bakaca usanga bashikiye mu buzi bakaca banagira n'amamakiyaje sivyo kubera aho byari bikemeze neza ariko ubu urabibona turiko tubona abana ba saison baheza amashuri ni amashuri aroroshe cyane sivyo amashuri aroroshe cyane reka tubivuga umwana wa saison ahejeje uwo mwana kubera benshi usanga peut-être bivira kure bari ruguru ou bien umwana ukaca umupangira saison ivyo nagiye gukora nibiki iyo liberté umuhaye akiri umwana nkuko nza kuza kuvyariki en plus de ça tuze turata ishavu canke tukata amakosa ku bakobwa nabo bantu babakoresha ni bande baravyikorana ahubwo n'abahungu mu gituma bavuga yuko abakobwa bo benshi batakimeze neza barabizi nabo barazi ibyo bamaze gukora okay ubu rero bisigaye bimeze neza kubera ko ubuzi ko hari ikintu wakoreye ahanaga none edaya ntibiba big deal je banzumbwire kwandi banzumbwire birabashavuza uhita uvyihanganira birabashavuza ahantu ishavuriza ahantu usanga biba bigoreye ni hahandi uca usanga uwe kubera ko bijyabanye n'ubunyantege nk'imwe navuga no gucoka cyane uca umenga hari ikintu wewe udashikanako reka tutaragera ngaho sivyo abahungu na wewe ndabizi urafise aba ex cyane benshi
ubu rero kubera ya liberté nakubwira biragoye yuko uwo mwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bagishusha amaraso ukuraho sivyo bamarana ico gihe bataraborda iyo sujet sivyo hajamo na réseaux sociaux sivyo réseaux sociaux udusigaye turaba amafilme tukiyumvira ati none ibi nibiki c'est quoi bijya babana nako ndakubwira baca baza kugira envie nabo yo kwipratika bumva uko bimeze bumve sivyo bumva uko bimeze sivyo urabyumva yego ndabyumva suite ucuyumva rero abahungu nabo ndabata kwa amakosa gose ino abahungu nabo biba bimeze gute kumenga abahungu niko ndavuga ngo urafise aba ex nawe sivyo kujye nyene ufise aba ex nabandi bose barafise abo bose barafise aba ex sivyo nimba afise abo ba ex bose bakaba bararyamanye sivyo wowe ukacushika ndiko ndagera hahandi uri kuravuga ukacusanga ngo utashe wacotse ngo ikindi kubera ko aba yarumvise uko bimeze nakarazi ingene bimeze nakarazi ingene bimeze nakarazi ingene bimeze tugira shwati kwa naka niho bimeze neza wowe rero nyimba utamucikanira hashaka arasubira inyuma kwa ex wiwe ko ni hari ibintu ni hari show numvise ahantu ya system akunda kuvuga y'abapfu gishizananira umuntu abafise ahantu abavuga ati niwe kabisa oya kwete hari abantu mani ega kera niko bifira kuri bose kera kwanza kera vyaraba ivyo bintu sivyo vyaraba ariko vyaba bucece ntago byari cyane kandi niyo byaba mu ndebe liberté hari ntiyo twemerera umuntu wese ari libre yo kugira n'umunezero kwanza shaka aca yemera ngo wapfire kwibanga wapfire ngo ngaho araja kurondera umukubuzi bien sûr akaranga mutima ko mu rugo rero tuvuge ku kagiye gatitugwa n'ibyo bintu irimo kweri ni kubimenyera ahubwo je navuga ati ni muyakira kuko namwe murazi ibintu mwakoze ava turiko turavuga ngo aba be d'ailleurs ucugira nakantu nyibutse none ko turiko turavuga ngo tusanga ngo umega amakosa menshi turiko tuyata kuba bakobwa canke ku bagore mbega abagabo nabo wocumbira igituma nabo bafise ihe ngorane abagore babo bafise ihe ngorane ko baca bahava bakagenda kurondera utwana tukiri duto ukuntu bimera abagabo ahantu ikibazo giherereye novuga ibyo bikunda kuba ku bantu bagwizatunga iyo rero umugwizatunga yabaye umugwizatunga aca abona ko uturya twana turiko turaruha kandi twosaba tubeze neza agaca atangura kutujamo ega umbwiye tumeze neza ndashaka we Claire vuze tumeze neza no byita gute uno munsi tuvuge ndakwa karore nko kuri jewe uno munsi turabanye n'umugore imyaka 10-15 urabyumva neza ndakuze ndagira amahirwe ndabaye umugwizatunga sawa rero umaze kuronka amahera burya hari ibintu bimwe bica bigucanga mu mutwe gaca utangura kuvuga ati kirazira kwiyima ahantu rero uzoba uri kuragenda burya abagabo barafise indi mpano bitandukanye n'abandi bantu aho bicaye hose umukobwa arenganye baramuraba ashaka bari umusaza araraba uwo mwana arenganye ashaka bari umwana ngana n'uwiwe kuko mu rugo ntacyo babitwaye ariko asotse hanze aca abona umenga uwo mwana yomushitura rero kubera ko abafise amafaranga agerageza kwiyegereza uwo mwana kugira ngo amuprofite aca atangura ndumva yuko hariho n'abapapa canke abasaza bariko barononera ingo zaba bajene ariko urumva ko umukobwa nawe bifisemo uruhare kubera ko yitaba abo bavye ubuzima ni so abakobwa turazinanye pe udahuye n'umukobwa uyu ashoboye kwironderera icarisho cose ashoboye kwidepoya mu buzima arafise akajob hari abantu batesa gose kuturusha natwe dukora muri kuvuga amaheru yakura hehe ugaza mwiriwe ntibayamone uyakura he pe uyakura he ugasanga umwana aratovye gose sivyo rero nyimba jewe uno munsi mfise job abakobwa turafise ikintu cyo kuvuga ngo mere nka naka nambare nka naka yambaye agasakeza
ati nanje foke ko ndakaronka afise phone nziza afise donc aciye aronka uburyo umuntu abimuha gratuitement atarinze kuruha avuga ati ya mafu n'indegirasha ariko ibintu byose twabinormalije ibintu byose bisigari bisanzwe gose bisigari bisanzwe pe iki kiganiro tuzogira sweet mbo kugira nturambira abantu bari kwadukurikirana tuba tuvuze ibintu byinshi kandi atari biki sawa ibintu biyo bigiye bitandukanye ku ruhande rw'abahungu no ku ruhande rw'abakobwa mwibi bintu birasaba ko tuza turaganiriza abantu bakumva bakisanga ahantu bategezwa kuba bari kugira ngo bamenye ukuntu bitwara mwa bino bintu nta kundi kuntu dushobora kubigenza uko igihe genda gihinduka n'abantu barahinduka kandi no mu mitima tugenda duhinduka nshaka mu byakire nta kintu cyane gose uko kubana bariko baravuka bigoranye ubu mu gihe kizoza muzoba mwamanitse amaboko cyane gose ego reka rero turangize n'akajambo k'agasunika rugi ku bantu bari kwadukurikirana ku ruhande rw'abahungu no ku ruhande rw'abakobwa bo babwiriye ushaka bankubite oya so jewe kubana babigeme ndavuga ikintu kimwe nama navuze ibigeragezo ni byinshi canke bitugerageza ni byinshi bisaba yuko dukomeza umutima hari ibintu vraiment udafise umutima ugumye wose ukomeye pe udashobora gucamo sibyo birababaje kubona ushobora kuronka inzira yo kuronka amafaranga neza anyaruka utarushe hama iyo nzira ngo uyireke biragoye pe ni decision ufata bikugoye gose rero abakobwa turashoboye bien sûr nta buzi buhari ariko turashobora kukaya niko bama babitubwiye kandi no muri ya ntumbero nziza yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu dutaye ubuzi bw'iwacu abakobwa bama batinya ikintu kimwe nico gutwara inda nubwo mbona ubu nenga navyo nyene babigize bisanzwe ariko ntibiyumvira ibindi bintu biyumvira ingwara ibintu byinshi urabizi bishobora kuba bishobora gushika ntibiyumvira no kuba abagabo babo muri kazoza byose n'ibintu tutiyumvira twebwe umenga on vit le présent seulement tuze turiyumvira rero dufata umwanya twiyumvira ibyo turimwo turaba bagenzi dufise entourage niki hama tumenye kwirinda ku bahungu nabo pardon ku bantu baba papa ariko nibaza ko atamupapa yoshobora kwidoga ndiko ndavuga umugabo yoshobora kwidoga ngo urumva ngo sanze umugore we atari vierge yego mu gihe nawe azi inzugi yasituye pe sibyo kujya wasituriye abandi nawe baragusituriye tekana rero kandi abantu b'abahungu wasinzi kera sinzi ingene byari bimeze ariko ubu mbona menga ni hatari nta relation ishobora kudiha umwaka amezi angahe ibyo bintu bitaravugwa nubwo bitoba biraba ariko baba bamaze kubyabona ndetse umukobwa akabikofiza akabyanka usibye ko hari n'abakobwa mbere banabikwisabira ugati umuhungu nawe niba atari normal byaramaze kuba ibintu biri normal kose aba bantu bose kwiyakira muri rusange pe njye simbona ikintu kizoza kibihindura ahubwo bizokwiyongera uko ibihe bizogenda biza uko ibihe bizogenda bigenda bizokwiyongera pe rero no gutekanya umutima abariko baragira mariage wiyakiriye uvuga ati birashobora gushika umugabo wanje kanci inyuma zigenda ubizi nyimbuzi ikintu kibaye wari uciteguriye kiroroshe kwakira rero ntugende ngo urumva ngo ndabizi ngo nijeje nyene ngo ry'amajambo ya ewe tekana ibirejo ntabyutse cyane gose reka tubashimire cyane bakoze nawe reka dushimire abantu bose bari kwadukurikirana mu Burundi ndetse mu bihugu bibanyi dushimira bari mu makungu timu diaspora mwese mukomeze guhezagirwa tuzogoma tubageza ibintu bigiye bitandukanye mukomeze kugira imigisha myiza imigisha myinshi nibaze nitwongera kugaruka kw'iki kintu kuzotwitaba nzoba ndiga murabizi na murakoze cyane.